Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Reka twongere tubaramutse mudukundire kandi tubahe ikaze inshuti namwe bakunzi b'ibiganiro cyo kuri Tarsis Hope Ministry TV. Ni prote turakingiwe ingarutse muri kino kiganiro cariwe guhimbazwa no gutazira Imana. Kiganiro kiba kigizwe n'indirimbo, intahe n'ijambo. Uyu munsi inyuma ya kamera ngarutse ndi kumwe n'umuvukanyi yitwa Wizo B. Nuko mu miseze twakiriye witwa Mayicheke hano tuteramana n'abandi barinde dukorana hano, ariko turabimusaba tuti by'umwihariko uzo dukundire utse kugira ngo duteramane mu mwanya wo guhimbaza Imana no gutazira. Ntiyatugoye cyane kuko impande yuko asanzwe ari umukometiye atwenza abana bariya, ni n'umukozi w'Imana wanashima bikora neza guhimbaza gutazira Imana. Niwe twakiriye uno munsi muri kino kiganiro, bane natwe tugiye kwinjira neza mu ndirimbo yaduteguriye uno munsi. Reka anta abatebeje ndamwakire Jaja Mayicheke tukuramutsa amahoro y'Imana. Murakoze cyane, amahoro y'Imana bane natwe. Amen. Kandi nkomeza kwifuriza Pasika nziza. Yego. Kuko Pasika ntabwo yigera iki gihe. Oya. Turacayirimo cyane. Ndabaramukije rero ni Jaja Mayicheke comedian. Yego. Shakonyite Mayichekinyo. Narababwiye impamvu y'iyonyo aho yavuye. Yego. Ku bankurikiranye bwa mbere iyo nyo yaturutse cyangwa se turuka muri Portugal. Yego. Usanga amazina yabo menshi yongera kwa nyo, Ronaldinho, Mourinho, Fabinho. Yego. Ndavuga ati ese nk'abarundi nabo mu gihe twokongera konyo byoca bigenda gute? Mayicheke Mayichekinyo, Chawiherako, Celestinho, Claudinho, Odette Odetinho n'ayandi atandukanye. Rero uyu munsi ntabwo nje muri comedy nubwo ntabwo n'abatwenza nje kugira ngo tubashe guhimbaza. Ngo numva na Sarayi ariko ndaza kuvuga Yesu cyane gose. Gihambaye n'iryo zina neza cyane. Ubushitse twari kumwe turanezerwa cyane muri ruraka kabisa. Ubona neza yuko abantu batwenze bagakumbagara bumvise iyo nyongeranyo yongera ku izina ry'umuntu. Aho bari hano bose wagiye ubashira ubereka amazina yabo kuntu iyo ndome ihereje aca yitwa. Tubwire abarundi bakiriye gute izo ndome zitatu wongeye ko ku mazina yabo? Bo abarundi nyene baratwenze baravuga ati uyu mukomedie yagize hishurirwa yagize yerekwa atakakantu yakiyumviye gute. Rero nk'umukomedie kandi turandika turategura turiyumvira. Niyo mpamvu usanga aho turi hose tutaba tubabaye kuko ibituva muri byo gutwenza abantu. Asante sana. Mugiye turi muri ako kazi mugabo ariko niyo turi mu gikorwa cy'Imana tuvuga ivya Kristo. Rero niyo mpamvu naje kugira ngo tubashe kuvuga izina rya Yesu tubyamamaze biciye mu guhimbaza no mu gutaza. Asante sana. Akabazo kanyuma imbere yuko duhimbaza. Ego. Abantu bakiriye gute Jaja Mayichekinyo gutwenza akongera karirimba akavuga ijambo ry'Imana? Hajya uri kuraririmba cyangwa uvuga ijambo ry'Imana ntibaguma bayaza ngo uri kuragira comedy? Bo abatari bake barabyibaza kuko bamenyereye ndi muri ico gikorwa, ariko rege nabwire ngo comedy niyo ingaburira. Comedy irangaburira pe. Rero niko kazi ifise nyuma yo gusenga. Nkuko nawe ushobora kuba umucuruzi, ushobora kuba umushoferi, ushobora kuba umuganga. Nyuma yo gusenga ugakora ivyo, nanje nyuma yo gusenga sanzwe nkina comedy niyibeshejeho. Beshejeho no gutwenza abantu kandi bane kabifashamo. Ubujanza natango yo gutwenga. Rero mbona ivyo abashobora gutwenga baravye ibintu nyina ku ma réseaux sociaux, ariko kandi iyo ndi mu nzu y'Imana bari serious kuko bandi ko vuga umugabo waruta abandi bagabo cyane gose. Nituza kubigaruka ko nkundira wibutse abadukurikiranye imbuga usanzwe ukorera ko kumbure wifuza kubona comedy zawe canke ibikorwa byawe muri rusangi ko nto yobiraba. Ego ni kuri Facebook wandika Jaja Mayicheke, Instagram ni Jaja Mayicheke, TikTok ni uko nyene Jaja Mayicheke, na WhatsApp muri Jaja Mayicheke nyene sinigeze bindura izina ryaje. Ego haba
abasanzwe barizwa hariya muri Buja Night Comedy niho bari kubaranderera ibikorwa byose nkora ndabikesha bo kuko niho ndikongura ivyigwa bitandukanye kugira ngo bashe kwitwara neza muri kino gikorwa murakoze asante sana ariko urusengero naho sengera muri Repentance hano kumutakula kuri witi kwa Joseph Nduwimana asante sana apotre Joseph Nduwimana na tumuramutsa cyane n'umuvyeyi ubona neza ko yaretse akaramura bikagenda neza cyane asante sana utaraca muri Buja Night Comedy ariko kandi aya mavuta nayo mfise mu mana ndayakesha Joseph apotre Joseph kuko ni wandeze kandi umuntu wese arerewe iwe cyukuri aba ikintu kidasanzwe suko nabandi barerewe ahandi batavuga ikintu gikomeye ariko jewe ndivuga kuko niho ndi urerewe muri Repentance byukuri bigishirira murakoze asante sana niko bimeze na cyane ko umuntu wese ari byiza ko hagaciro umuvyeyi wiwe ni byiza ko hagaciro umuvyeyi yakwibarutse haba mu buryo bw'impwemu ndetse no mu buryo bw'umubiri reka tutazire ariko kandi utaraca muri Buja Night Comedy zawe zari zimeze gute wari wifashe gute nk'umukinyi wa comedy nakaye karusho wabonye umaze kuca muri Buja Night Comedy ntaraja muri Buja Night Comedy narakina kandi abantu bari banzi ariko sinaja imbere ya public sinakina imoho tuvuze imoho ni cyangwa stand up comedy izi blague utera imbere y'abantu abantu bicaye bakuri ruhande bagatwenga rero ntaraza muri Buja Night Comedy nakina ya comedy yo kumbuga tugapostinga ariko maze kuja muri Buja Night Comedy niga ukuntu bakora imoho ukuntu bandika blague kugeza n'ubu munsi rero narungutse abantu batari bake kuko ico gihe narifise kuri Facebook narifise abantu badashika n'ibihumbi 10 ariko ndabaze kugera ndageze hafi mu 20 bikurikirana urumva yuko ni ntambwe idasanzwe muri Buja Night Comedy byukuri byara ampaye abagenzi cyane gose murakoze reka turirimbe ibibazo no kubaza ni byinshi reka tuzogutura mu kiganiro kijanye n'ibibazo n'inyishu na cyane ko ari byinshi wofashe rundi gwaruka arutinya kugaragaza impano zago tuzobigaruka ko reka duhimbaze kuko nico catutsindiye no munsi amen asante sana munyemerere dushimira Imana kuko tugomba kuvuga umugabo Yesu tugomba kuvuga amateka y'ijuru tugomba kuvuga Kristo Yesu aruta abandi bagabo bose n'amaruta abandi bose that's why you have to pray because gikwa tugiye gukora kiri amazing kiri great let's pray turagushimiye mw'Imana uri mu ijuru tuguha icubahiro turagushimiye ko wemeye utanga umwana wawe wakunda ukinege apfa ku bwacu muri iryo zina niho twaronkeye agakiza muri iryo zina niho twaronkeye amahoro muri iryo zina niho twaronkeye umunezero muri iryo zina niho twaronkeye gutabagwa muhabwe icubahiro Kristo Yesu wemeye uritanga ku bwacu ijambo ryawe rirambwira ngo abanyamahanga kera ntacyo twari cyo ngo twageranwa n'imbwa zipfuye ariko ubu ngo abamenye iryo zina abakira iryo zina Yesu twacitse abana b'Imana muhabwe icubahiro akanya kose tugiye kuba hano katwera kumugisha abariko badukurikirana bari mu Burundi Tanzania Congo Amerika Australia Argentine Brazil hanze y'igihugu mu bihugu vya Buraya bahezagiwe biciye muri kino kiganiro cyo guhimbaza no gutazira urakoze mu izina rya Kristo Yesu amen amen
ineza y'Imana kwisi y'abakiriho twari kuba twari iyo tutaza kwizera ko tuzobonera ineza y'Imana kwisi y'abakiriho oya naco turi tutagizwe nta nico dufise tutahawe byose tubikesha wewe bana naco twakuranye. Indirimbo yanditse Janet sivyo papa? Ndio indirimbo yanditse Janet Imana imumugisha. Amen. Janet ahuri mu izina rya Yesu. Imana ikongereza amavuta kuko abariko mu nzira ndirimbo ndabizera barafashwa nawe ikomeze iguhera ibivuta byo kwandika oya naco turi tutagizwe nta nico dufise tutahawe byose tubikesha wewe Imana naco twakuranye. Niba turangize papa oya naco turi tutagizwe nta nico dufise tutahawe byose tubikesha wewe Mana naco twakuranye. oya naco turi tutagizwe nta nico dufise tutahawe byose tubikesha wewe Mana naco twakuranye. Hey! Babiri uheze heza 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 akubyanisi bana egera hano tike dutere hejuru ya sitatu z'imbaraga. Amen. Haleluya haleluya Hallelujah! haleluya Hallelujah! haleluya. Hallelujah! Nuko Maicheke bayi Terabike banuye namwe mwakoze kubana natwe tuzosubira Imana bahumugisha bayi. Tarcisse Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.